Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro Ivyo Nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani niyo ndiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no kuzindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Yesu nahimbazo cyane. Uyu munsi mu kiganiro cacu turashaka kuvuga ku majambo avuga ngo inyungu ziri mu guhomba, canke mvuge ngo inyungu ziri mu guheba. Turazi neza twese yuko buri muntu wese yama ashaka kunguka. Abadandaza bashaka kunguka, abanyeshuri bashaka kwiga bakamenya bagatsinda bakaronka amadiplome. Ufise inkimwe canke impene imwe canke intama imwe yifuza kunguka 2, 3, 4, 5, 10 hayamagire iraro ryuzuye. Buri wese yifuza kunguka, nta numwe yifuza kudandaza ahomba. Ariko mu bwami bw'Imana hari ikintu kigaragara kivuga ngo hariho inyungu mu guhomba, hariho inyungu zikomeye cyane ziva mu guheba. Reka uyu munsi tuvuge dusomye amajambo ari mu Bifilipi igice ca 2, turahera ku murongo wa 5. Haravuga ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana. Ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kwumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika ubusa n'abantu. Kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha irya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ivyo mwijuru, n'ay'ivyo kw'isi, n'ay'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Hari inyungu ziva mu guheba, hari inyungu ziva mu kureka. Hano turabona akarorero kadasanzwe ka Yesu Kristo. Yesu hariho ico yahisemwo. Bibiliya tubwira ngo Yesu yaje mu isi aje kurondera no gukiza icari carazimiye. Ingene yabikoze rero, Bibiliya tubwira ngo yararinganiye n'Imana, yari Imana ubwayo. Ariko ngo ntiyumvira ibyo byo kuringanira n'Imana ko ari ikintu cyo kwumirako, kuko yamenye ati, yatahuye ko yarazi ko n'Imana, yarazi kandi yarabona yuko kugira ashikire ico ashaka, kugira ashikire umugambi wiwe, ashike ku ntumbero yiwe, yagomba kubanza guheba ibyo kuringanira n'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka tuvuge tuti turavye mu ijambo ry'Imana, Yesu ninde, yarinde. Bibiliya twereka muri Yohana igice ca 1 ku murongo wa 1 yuko kubwa mbere na mbere jambo yamyeho, kandi we yari Imana, kandi ngo vyose vyaremwe nawe. The word was God. Jambo yari Imana. Imana nishimwe cyane. Tukabona kandi muri Yohana 5 ku murongo wa 18 hatubwira kandi ngo Yesu onye ngo abayuda bagombye kumwica. Baravuga bati ntitukwicira ikindi, ntituguhora ikindi, ntituguhora ibyiza wakoze, ariko tuguhora yuko ngo yiyita Imana, ngo yigira uwuringaniye na se, ngo yigira uwungana n'Imana. N'abayuda babivuga ubwabo. Hanyuma mu gice c'10 naho tukabibona kandi aho nye baravuga bati yarogose, nico gituma kwita ngo ni Imana, ubwiyo ngo ni Imana, bati uwo nugukuraho nukumwica kavaho, kubera bumva ari ukorogota. Muri Yohana 14 ku murongo wa 28 naho nyene akavuga ngo bamwica bahe bamwagiriza arondera ivyo bamwagiriza, bavuga ngo yiyise ngo yiyise Imana.
ngo akavuga ngo data ngo twe na data ngo ngiye kwa data ngo kubera ngo data ngo aransumba, ariko bakumva nyene yuko hamwe avuga nkaho angana na se, baravuga bati uyu mugabo akwiye gupfa. Muri Yohana 17 ku murongo wa 5 aravuga asengera abigisha baravuga ati data shimagiza umwana wawe, ngo hanyuma ngo umushimagirishe ngo bwa bwiza yahoranye, ngo umuhe bwa bwiza yahoranye ngo akiri kumwe nawe. Imana nidufashe cyane, Imana nishimwe. Yesu yari Imana kandi Bibiliya iravyemanga irabivuga neza. Mu Bakorinto ba kabiri igice ca 4 ku murongo wa 4 naho haratwereka neza yuko aravuga ngo umwami w'iyisi ngo yahumishije amaso abantu, yarabahumitse amaso ku buryo batabona ngo batahure, umuco w'ubutumwa bwiza ntiwinjira ngo babone ubwiza bwa Kristo. Ngo Kristo ngo ni ishusho y'Imana. Ubonye Kristo ababonye Imana, utahuye Kristo abatahuye Imana Data, wakiriye Kristo Yesu aba yakiriye Imana Data. Yesu Kristo ni Imana, Bibiliya irabigaragaza neza. Mu Bakorinto ba kabiri kandi mu igice ca 8 ku murongo w'9 naho hakerekana kandi yuko Paulo aravuga ngo ubuntu yahawe ngo bwa Kristo Yesu, ngo uwo Kristo ngo nubwo yari umutunzi, ngo kubera twebwe, kubera abantu, kubera abo yariko yandikira Paulo ati kubera mwebwe yari umutunzi Kristo, ngo ariko ngo ahinduka umukene kugira ngo hari gituma kugira ngo ubukene bwiwe butume muba abatunzi. Yesu yahisemwo guheba icubahiro ciwe, yahisemwo guheba ubutunzi bwiwe, yahisemwo guheba ivyo vyose arabireka kugira ngo muri we, kugira ngo kumwakira Yesu kwawe we uri kuranyumviriza kukugire umutunzi. Abakiriye Yesu Kristo bahita bacika abatunzi. Yesu nashimwe cyane. Ubu butunzi nindadashaka gutunga, nindadashaka gutunganirwa, nindashaka adashaka kuba umukire, twese turabishaka. Yesu rero ibanga rinyegejwemo niri: Yesu yahevye ubutunzi bwiwe, yahevye icubahiro ciwe, yahevye kuringanira n'Imana, ivyo ntiyavyumiyeko kugira ngo wewe nanje duhinduke abatunzi, duhinduke kugororoka kw'Imana. Handi haravuga ngo Imana yamuhinduye icaha ku bwacu, ku bwawe nanje. Yari umugororotsi kandi n'ubuzima yabaye hano mu isi, Bibiri twereka yuko yabayeho ubuzima butagira icaha, kandi twari dukeneye uwo ashobora gushitsa ivyagezwe vyose akabaho adacumuye. Uwo wenyene niwe amaraso yiwe yashobora gutanga kugira ngo akize abanyabyaha bandi bose, kuko abandi bose bari bafise amaraso yanduye, amaraso yavangitse ntazi vyose n'ivyizerwa bitari vyo n'ubupfu n'ububaya bwose. Ariko aya Yesu Kristo ntiyagira akarohe, ayo yonyene niyo yarashoboye kuzotangwa ngo akize abo mw'isi bose. Twari dukeneye amaraso atagira akarohe. Yesu Kristo abaho ubuzima butagira icaha, butagira akarohe na gatoya. Haleluya, Imana nishimwe. Uwo Yesu rero Kristo tubona ni Imana ubwayo. Ukuza kwiwe mw'isi kwabaye kudasanzwe, kwabaye ukuza kuri unique mu Congereza, nukuvuga kudasanzwe. Yaje aciye bugufi, twabivuze, Bibiliya yabivuze, yihinduye umuntu, avuka nk'umuntu, abaho nk'umuntu. Bibiliya yatubwiye ngo yariyambuye bwa bwiza bwose, ngo ahinduka yabira ishusho y'umugurano, acika ubusa n'abantu. Kuza kwiwe kwabaye kudasanzwe.
ntiyaje ashika avukira mu mahopito mu bitaro bikomakomeye. Bibiliya iratwereka yuko yavukiye hehe? Mu ruhongore rw'inka. N'abamubonye ubwa mbere babimenyeshejwe abantu baciye bugufiya cyane. Ukuza kwiwe kwabaye ukudasanzwe, yaciye bugufi aba usa n'abantu, amera nka twebwe. Kandi ukuza kwiwe kwabaye ukuza gutakatifu, kwera. Imana nihimbazwe cyane. Uwo kuko yari Imana, Bibiliya ikavuga ngo yaraje aza mu biwe, ariko abiwe ntibamwakira kuko bari biteze ngo Mesiya azoza. Bakize bati Mesiya ubwo azoza, yewe byose bizosha bihinduka, azoca ahindura ibintu byose. Ubwo nyene byari hasi birabe hariya hejuru. Bari biteze ko azoza ariko ngo azaciye bugufi, abiwe ntibamwakira kandi aje mu biwe. Bibiliya igacivuga iti ariko rero iti abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, abo ngo nibo bizeye izina ryiwe. Ntibavyawe mu buryo bw'umugore n'umugabo bwo kwifuza k'umugabo, ngo ariko bavyawe mu buryo bw'impemu, mu buryo bw'umwuka. Imana nihabwe icubahiro. Haleluya. Kuza kubwe kwabaye kudasanzwe rero, kwabaye ukuza kw'igiciro, naho kwari kwiyoroheje kuko nivyo yari yahisemo. Ndabibutse ko tuvuga ngo hari inkomezi, hari ibyiza bikomeye cyane biri mu guheba, biri mu guca bugufi, biri mu kwiyorosha. Havamwo inyungu nyinshi cyane. Aya majambo ndagomba ko tuzoyavuga ko mu biganiro bizokurikira. Hari ibyiza biva mu guheba, hari ni principe idasanzwe yuhevye, hari ivyo uzunguka uzoronka hariya. Kuko abantu bagomba umuntu nyene akagaraye, agaragara, atambuka isi kanyiganga, avuga rimwe rikijana, n'ivy'isi ishaka. Kandi isi rero ikaduprograma ku buryo igomba ko tuja mu iyo foroma nyene. Iyo foroma aba ariyo ujamwo, hanyuma ukumva nyene ugomba ko abantu bose bakumenya kuri naka, kuri mukanaka, kuri bose wa hehe. Imana idufashe cyane. Ariko Yesu yaduhaye akarorero. Mwibuke iki kiganiro kivuga ngo ivyo yatugeze vyose kuvyitondera, kusa na Yesu, kurondera gusa na Yesu, no kuba nk'uko ari, no kumera nk'uko ameze, kugira attitude. Mu Gifaransa bavuga ngo tugire attitude nk'iyari muri Kristo Yesu. Atiyumviriye kuringanira n'Imana, ko ari vyo kumirako, agaheba. Umva, iyo ufashe decision, ugafata umwanzuro, ugafata ingingo yo guheba, hari imbere, hari inyuma y'umusozi, hari ibintu byinshi uzokwimbura, hari ibyo uzosarura. Kubera iki? Wahisemwo guca bugufiya no kugira ibyo uhevye. Kuko uheba kubera hari ikintu hari urondera hari. Yesu Kristo yari afise intego ngo yaraje gukiza no kurondera icari carazimiye. Agira ati kugira nzobishikeko ndaheba, ndarenda banza ndeke, yisiga ubusa, yambara ishusho y'umugurano. Imana idufashe cyane. Yesu kandi bica biragaragara rero ukuntu yagwanye igwana ryiwe. Yesu strategie ziwe zari zidasanzwe, nazo zari izidasanzwe, zari unique. Yahisemwo kwemera guca bugufiya, araganduka urupfu rwo ku musaraba. Niko twasomye. Uru rero ni rwari urupfu rusanzwe, ngo niko rwari urupfu muri ico gihe rwa mbere rw'agashinyaguro, rubishe, rubabaje, kubamba ku musaraba. Kandi rero n'ijambo ry'Imana kera Yesu ataranaza ngo avuge, ryari ryaravuze ngo yewe umuntu abambwe ku musaraba ni kivume. Mwibaze rero, ni gute umwana w'Imana yemeye gupfa urupfu rwavuzwe ko urupfu yababaye ikivume? Umva, Yesu yahisemo kuba ikivume ku bwawe we na jewe. Yahisemo kuba ikivume, kwitwa ikivume kubera abantu, kuko twari twaravumwe, twari dukeneye uja mu kibanza cacu akaba ikivume ku bwa jewe, kugira ngo marigwe. Uwo yambaye ubusa kugira ngo nambare icubahiro. Uwo yambaye ubusa, yambitse ubusa. Umva, littéralement Yesu Kristo bamwambitse ubusa.
tuja tumubona ku mashusho batugirira ku musaraba, baducapira bakamwambika akantu k'akamindo nyene kugira ngo nyene isoni ziwe ntizigaragara. Ariko mwumve, Yesu bamwambitse ubusa, baramumaramaje bihagije, yemera kwambara ubusa imbere y'abato n'abakuze n'abanyina n'abanyinabo n'abase wabo bo mu mubiri n'abigishwa biwe bose bamwambika ubusa, baramumaramaza bihagije, bamubamba ku musaraba. Ariko ivyo vyose aravyemera kugira ngo ashobore kuducungura. Rero urupfu rwiwe rwagaragaje strategie ziwe zo kugwana kugira ashike kuco yashaka. Yemeye gupfa urwo rupfu rubi rw'agashinyaguro, hanyuma abona kugera kuvyo yashaka. Iri zina rya Yesu rero ni izina ridasanzwe, Bibiliya rivuga. Iri zina ni izina impumyi zihumuka muri iryo zina, abagwaye bakira, ababoshwe babohoka, ibipfamatwi vyumva bikazibuka, ivyaha bigakira, ingoyi z'urupfu zigacagagurika mu izina rya Yesu Kristo. Ubu Yesu ahindura ibintu vyari vyirabura bikera. Ubu Yesu imbaraga, inkomezi z'urupfu nazo yarazimize mu izina ryiwe. Urupfu nta bubasha rudufiseko. Niyo umuntu avuye mu mubiri aba yimutse, abizeye baba bimutse, baba bavuye mu mubiri bimutse, bagiye mu yindi si y'ibihe bitazoshiye kubaho, ibihe bidashira. Muri iri zina abatagira ivyizigiro baronka ivyizigiro. Muri iri zina abagabo n'abagore batagira ubugingo baronka ubugingo. Yesu nahabwe icubahiro. Ubonye iri zina ubwizeye, yari yarazimiye araronkeka. Umurivyi yaravuze ngo I was lost but now I am found. Nari narazimiye none ubu narabonetse, nari impumyi none ubu ndabona. Imana nishimwe cyane. Iyo abadayimoni barahunga mu izina rya Yesu Kristo, abanyavyaha bagakira, bagakizwa. Haleluya. Abera tukaduza ijwi tugashimira Imana. Kubera iki? Turi muri Yesu. Yesu n'umwami wacu. N'abamarayika nabo bagapfukama. Bibiliya yatubwiye ngo hazogera igihe amavi yose azofukama, indimi zose zizatura, zizokwatura ko Yesu Kristo ari umwami. Yewe nturindire ico gihe. Uyu munsi ndaguhamagarira kugira iki? Guca bugufiya no gupfukama, wature, wemere ko Yesu Kristo ari umwami, umwakire mu bugingo bwawe, aguhindure, akugire mushasha. You will not be the same, no longer be the same. Uhinduka mushasha, uhinduka mushasha cyane mu gishasha. Imana nidufashe cyane, Imana nihimbazwe. Yewe hari imbaraga, hari ubushobozi buri muri strategie, muri principe y'ukuheba, y'ukugira icuhevye. Imana idufashe cyane. Tuzokomeza kuvuga ku muri aya majambo. Imana iguhezagire, Imana igufashe wakire Yesu Kristo, akubera umwami, akurongore mu majana maza, mu gitondo, ku murango, mwijoro. Nubikora gutyo uzogira amahoro. Hari inyungu ziri mu guca bugufi, hari inyungu ziri mu guheba, hari inyungu ziri mu biboneka nkaho ubuhombe. Ugahomba ico cubahiro wari ubona abantu bariko baguha, ukavuga uti oya reka nce bugufiya kubera hari ico nshaka. Imana iguhezagire, Imana idufashe. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro Ivyo Nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.